Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese mukomeza gukurikirana ibiganiro vya BTV kaze muri ano makuru twabateguriye kuri uno wa kabiri mu nkundire ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Haribonekeza ubukene bw'udukoresho dukoresha abakenyezi n'abigeme bari mu butinyanka bita cotex mu rurimi rw'igifaransa. Twabiteguye hano kuri BTV muravyumva, nayo imiliyoni 30 z'amafaranga y'amarundi nizo Fondation Pax igiye kuziraha ishirahamwe ry'urukino rw'amaboko basketball hano mu Burundi Febabu mu ntumbero yo gutegura igikombe citiriwe incungu. Amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mu kanya ndabaramutse nongere ndabaha ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze. Nari ndababwiye mu ntango z'ano makuru haribonekeza ibura ry'udukoresho twa nkenerwa kandi dukwije ibisabwa n'amategeko dukoresha abapfasoni hamwe n'abigeme bari mu butinyanka bita cotex mu rurimi rw'igifaransa hano mu gisagara ca Bujumbura, aho tubonetse naho utwo dukotex twarazimvye. Arlette Mugisha. Imana ija kurema igitsina gore yagihaye ingabire yuko buri kwezi umukenyezi canke umwigeme akomeye aja mu butinyanka, ariko ngo kubwo impamvu z'ubukene izimba ry'udukoresho twabigenewe iyo bagiye mu butinyanka ngo barahura n'intambamyi nyinshi bigatuma batigirira icizere mu buzima bwabo. Nkatwe bw'abanyeshuri biratugora kuko tuba tuvuka mu miryango ikenye, iyo bishitse tukagwara turi nko kw'ishuri biratuma duseba cane kuko usanga no gusubira kw'ishure vyongora kubera ko mba mvuga atajya ahantu narahasebeye cyane, bigatuma nogera n'ivyumviro vyo guheba ishure bivanye n'ungene nasebeye kw'ishure kuko abanyeshure tugira comment nyinshi zitandukanye. Ambamye ni ku mafaranga za 3 ni za 2005 banye ni za 2005 abari pirate, hari gihe ziguhera no bivanye n'iminsi amarayo ugacu ugenda nyene ugasanga ukoresheje nyene bitambara gotamba wabwambaye bivanye n'imisi uje mu maye maraso yawe rege baje mu misi 7 canke imisi 5 ugasanga ngaho wamyokaguritse ubwo rutamba nyene rwakumyoye canke ugasanga aha rwadunduye bivanye n'ituntu wambaye ipantaro yawe canke ijipo yawe canke ugasanga rwakorotse rwakuvuyemo mu bantu ugashigira nk'amasoni. Tubajije abadandaza impamvu utwo dukoresho tuduga batubwiye ko n'ukubura twabuze. Kutegese ubu yari amapirate twe natwe amapirate ntitugunda kuyarangura, dukunda kurangura icy'amaroriginal ko benshi niyo bakunda. Amaroriginal abaza mu ikarata bayugaye, amapirate naza mu mashashi. Bagasaba leta ko yogabanya ibiciro kugira boroherwe. Ico bokorosha kubera dufate hari abantu bakenye gose, hariho nuba yafise akavuga ati aya mahera ni menshi akaraba tuno musi no hava ndaro nk'ubusa hakonda ndayaguriye cotex dufate kuyo demnese nk'isaba arashobora kuyishira nko ku gihumbi canke cyatana aho n'umukene yohumiriza agapfa kugura, ariko 2005 urumva ari mwirasi yikwiriye y'abana. Ivyo biruko mu gihe mu masoko amwe hibonekeza ibura ry'utwo dukoresho dukwije ivyangombwa, aho tubonetse ugasanga tugugwa igiciro kinini. Arlette Mugisha. Mu bijanye n'imibano, leta y'u Burundi ngo yarashizeho inzego zijejwe gukinga ibiza hamwe n'isibe bafatikanije n'amashirahamwe mpuzamakungu yegukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ivyo bivugwa na OPC Nibaruta Anise arongoye igipolisi kijejwe gukinga ibiza. Ivyo akavuga yuko bazokora ibishoboka byose no kugwanya ibiza biva kwihindagurika ry'ibihe. Tumukurikira. Iki kibazo c'ihindagurika ry'ibihe n'ibiza bikomoka kuri iryo hindagurika ry'ibihe leta y'u Burundi yagifashe nka nkama, binaco gituma ivyo biri muri wa mugambi w'igihugu w'iterambere turiko turashira mu ngiro kuva muri 2018 leta kugira ngo ibishikeko kuko n'igikorwa ata muntu numwe yocifasha yahisemwo kuvugana n'abadufasha ico twokwita partenariat de collaboration. Niko rero mu bisata bitandukanye amashami yegamiye ONU n'abikorera utwabo
bakorera muri iki gisata cyo gukinga ibiza no gutabara vyashikiye turafitaniye imigambi myinshi turiko turashira mu ngiro kugira ngo dufashe abenagihugu kumenya amangenga bahanze hanyuma bamenye nico bokora mu kwitegura nico bokora igihe ibibiza rero bishitse. Muri iyo ntumbero twarashizeho inzego zijejwe gukinga ibiza turiko turazishiraho mu makomune dusigaje mu makomune 10 gusa tukizera yuko mu mezi 6 ya mbere y'umwaka uza wa 2022 tuba twagihejeje mu makomine yose. Rero mu Burundi ku rwego rw'igihugu twitegurira ubwa mbere na mbere umugwi w'ingwara z'ivyaduka les epidemi harimo cakiza coronavirus. Ubwa kabiri twitegurira cyane twisunze uwo mugambi imyuzurira. Ubwa gatatu twitegurira isenyagurika ry'imisozi. Ubwa kane twitegurira uruzuba kigoyije nico kitubwira kiti muri iki gihe imvura izoba ari nkeya canka azoba ari ku rugero rwiza mugabo igenda ija kuba nyinshi iyo batubwiye gutyo akenshi twitegurira rero guhangana n'imyuzurira hamwe n'isenyagurika ry'imisozi. Niyo vyashika cakiza kikaza koko uzosha tubona yuko abantu biteguye kuzoshobora guhangana navyo. OPC Anise Nibaruta arongoye igipolisi kijeje gukinga impanuka. Kuri no wa kabiri hatanguye ihayanishwa gurishwa hano mu gihugu cacu hano mu gisagara ca Bujumbura bise Ijue Tanzania ni mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 60 iheze igihugu ca Tanzania kirose intahe yo kwikokira. Demo Prosper niyo nkuru. Mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 60 igihugu ca Tanzania kironse intahe yo kwikukira haratunganijwe hano mu Burundi indwi bise Ijue Tanzania canke menya igihugu ca Tanzania ikabigizwe nihayanishwa gurisha. Jiri Mareko aserukira igihugu ca Tanzania mu Burundi mu birori by'iyo ndwi akaba yagarutse ku migenderanire myiza iranga ivyo bihugu uko ari bibiri. Nawe umushikiranganje w'injira ry'u Burundi mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko Ezekiel Nibigira ari nawe yatanguje iyo ndwi akaba yamenyesheje ko u Burundi na Tanzania biciye ku bakuru bavyo basinye amasezerano atandukanye arimwo iyubakwa ry'ibarabara ry'indarayi rizova i Tanzania gushika Igitega n'ibindi vyinshi. Ivyo birori bikaba vyasozerewe no gutanga udushimwe ku banyeshuri bahiganywe mu bijanye no kwandika hakoreshejwe ururimi rw'igiswahili akabari abanyeshuri bava muri kaminuza y'u Burundi. Demo Prosper niyo nkuru urakenuye nayo kuri iyo nkuru wadutoreje haribonekeza ubukene bw'utuzu twa sugumwe ku muheha w'uburovyi wa Olympique turi muri zone ya Kanyosha muri commune Muha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Deogracias Baragunzwa arongoye umweha wa Olympique akavuga ko kamwe bafise katabakwiye tumukurikira. Ico kibazo cha Olympique na plage nico kuva kimaze imyaka itari mike. Olympique tubwira yuko iyi plage ari wabo ari yayo. Natwavuga ati twege iyi plage kuva na Olympique taraza ngaha hari hasanzwe hari plage kuva ku basokuru bacu. Ahubwo Olympique niyo yaje kwinjira muri plage y'abarovyi ahantu abarovyi bagerera kandi Olympique ifise ahantu hanini plage nini cyane. Ahubwo ati rero kandi hari barabara dufise metero 105 Olympique yararengeze metero 105 natwe abarovyi tukakorera muri za metero 105 twemerwa n'amategeko gukoreramwo abarovyi. Rero twasaba rero leta ko iyo umweha yo wagura kugira natwe tukaronka isaganirizo kuko iki ni gihe c'imvura twese ngaho twari twomoje kubera amazi. Abarovyi bari bahavuye baragenda barinjira no mu kigo indani ca Olympique kubera iki atasaga ahantu baronka bakikumusaya. Turangiriza amakuru yacu mu bijanye n'inkino imiliyoni zigera kuri 30 z'amafaranga y'amarundi hamwe n'imipira amajana 240 buri mwaka nivyo bigiye kuza biratangwa na Fondation Pax yo mu ntara y'Amakamba babihereza ishiramu ry'urukino rw'amaboko basketball hano mu Burundi Febabu. Ivyo bikaba bivugwa na Jean Paul Manirakiza arongoye Febabu hari nyuma y'amasezerano bari bahejeje gusinya na Fondation Pax. Tumukurikire. Fondation Pax niyo twe twatanguranye mu byerekeye league yitwa twise Burundi Basketball Pax League BBL hanyuma haraza abandi batwitura harimo na Brarudi iciye mu kinyobwa cyayo bita Viva hanyuma turabwira Fondation Pax abandi batwituye kuko nigiye twagenda muri basketball twe twarungitswe na Fondation Pax biciye mu gisata cyayo basketball
baravuga bati ko habonetse undi muntu atanga menshi kutusumbya tweko turakora ku nyungu z'abana reka uyo muntu aze mugavuga bati nitwobihire kuko twariyumviriye kuzoshigikira imipira kugira ngo abana bose na basketball itangiye gukinwa uhereye ku mitumba mu makomine mu ntara tukazabandi dutanga imipira hari batwemera imipira amajana 240 ku mwaka numva ngo amajana 960 mu myaka 4 n'amafaranga menshi kuko uravye neza umupira muri gushikana 100 ni 24 millions uko araba kuduga par an gacushirako kandi na za miliyoni 30 bazoduha zo gutunganya coupe de héros incungu umuntu atwambaye ngaha ni hafi bwa muri nyene yamba 50 millions aje mu bundi buryo kugira ngo byose bigende neza umuvyeyi aguma ari umuvyeyi wagutunja guma yaragutumye aguma ndenza gushigikira kugira ngo byose bigende neza turanezerewe bwana masezerano abaye aje guteza imbere basketball. Apotre Jean Paul Manirakiza arongoye ishyirahamwe ry'urukino rw'amaboko basketball hano mu Burundi FEBAB. Ni no kuri iyo nkuru duciye turangiriza kwa makuru twateguye kubashikiriza kuri uno wa kabiri. Reka nshimire mwebwe mwafasha kanya ko kuyakurikirana banishimiye ni bagenzanje bamfashije kuyegeranya ndabifurije kugira ibihe byiza muri mwese murakoze.